murashobora kuvyagira mu vyubahiro vyanyu. Umwami Imana abaho umugisha. Nari mvuze ngo umwami Imana abaho umugisha. Oya, nari mvuze ngo umwami Imana abaho umugisha. Tuzamura amaboko yacu turamukanye rero. Numva nezerewe kuri uyu munsi kuba muri kino kibanza. Amazina bayavuze nitwa Miburo Jean, ndumwungere w'ishengero Irembo ry'Intama. Hama ndakijijwe kuva itariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1997 niyo ntahisemo kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Kugeza uyu munsi tubanye neza, n'umukunzi aryoshe mu bihe byose, kandi ntiteze kuzohemukira n'umunsi n'umwe, kubera yuko niwe buzima bwanje. Nama nibuka buri munsi twahuye na Yesu mfise imyaka mike cyane, nkiri umunyeshure ndi mu buzima bubishe, aho nari maze gutangura kwiga kunywa inzoga mfise imyaka 15, mwitabi, nk'urumogi n'ibindi byose bijana n'ivyo. Nta kintu rero, hari ikintu kimwe kidahora gikunda ko nibagira. Ndavyibuka nigeze gukora ikiraka mwishirahamwe ryitwa Covid, ndonka amafaranga muri iyo periode. Hama ubuzima bwari inzoga, ndanywa inzoga, ndarenza mu buryo mwijoro naraye ndavomisa bica amazuru mu kanwa. Mvyuka mu gitondo nsanga njyamye mu mucafu utagira ukungana. Hama mvyutse mu gitondo numva ndiyanse, numva nshaka kuva mu vyaha. Hama abagenzi kubera ko bari bazi ko mfise amafaranga baca baradodora. Hama ntanguye kubiganira impamvu ngiye guheba inzoga, baca barambwira ati John, inzoga zivugwa n'izindi, kandi umugabo buri munsi yamagwanira iteka. Ibi vyabaye nakaciyemwe, sina uri umuntu witeka. Hama ca turagenda turabandanya ubwo buzima, ariko ico kintu mu bintu vyambabaje mu buzima, ico kintu kirimwo. Rero mu minsi itari myinshi mpura n'umuntu antumira ku rusengero, sanga bariko bavuga ubutumwa bwiza ku mugabo yitwa Namani. Hama ariko aravuga ubutumwa bwiza, aravuga ngo nimba Namani yaronse amahirwe yo kwidimbika muri Yorodani agakira imibembe, uyu munsi hari amahirwe yo kwidimbika amaraso ya Yesu, ugaharirwa ivyaha byo mu mutima wawe, ugatanga ubuzima bushasha. Uwo munsi ndonka kwemezwa mu mutima ko ndi umunyavyaha, nisanga nahagurutse jenyene, bakinsengera numva umenga hari ukuboko kudasanzwe gukubuye mu mutima wanje. Numva igisa n'ikiwe kiratembagaye, numva amahoro arinjiye, numva ndahwahutse. A partir yaho intango y'ubuzima bwanje biraboneketse. Kugeza n'uyu munsi tubanye amahoro na Yesu. Ndamushima ko ari umwami mwiza. Shima Imana rero ko hagati mu rugendo yampaye umufasha mwiza. Muramubona si vya bindi abantu bapfa kwivugisha. Tugendanye imyaka 20. Uyu munsi Imana yaduhezagije abana mwababonye. Umunsi umwe agahererezi kambwiye ngo none papa kukunda guhamagara mama. Ngo ntanye ndafise ukuntu bica bintera isoni kumwita mama, none turasangiye mama. Ca ndamubwira ati none kera nkiri muto nagaburirwa nande? Na mama wawe. None uyu munsi ngaburirwa nande? Na mama. None umva rinde? Ni mama. None kera nkiri muto nahanugwa nande? Na mama. None uyu munsi mpanugwa nande? Ni wewe nyine ashobora kumbasha. Turi mu cumba kambwira ati abandi bashobora kubitinya, ariko iki kintu wakoze sico. Kandi nkacangira akanyariga nkavuga turabona ofete, ariko mu gitondo nkavuga ati pardon, ca kindi nasanze ari ukuri. None uyu munsi ninde? Ni mama. Kubera iki? Niwe ari karandira. Kandi nimba icubahiro canje gihari, ubwiza buhari, ni kubera ko behind a great man there is a great woman. Rero ndamushimira, Imana iguha umugisha cyane. I'm very proud kandi ndanezerewe. Nshima Imana ku bakozi b'Imana twagendanye n'abana b'ishengero Irembo ry'Intama. Mwese muvyumve ko ndabagumbire kandi ndabakunda cyane gose. Jewe sinarinzi ko mungana gutya. Intumwa y'Imana yarambaje ngo abazoguhekeza bazabangana gute. Ndambwira ati jewe iconzi bazora abapastori 5 hadiyakona, ariko igitigiri c'abakirisu ntaconzi, kandi n'ivy'ukuri ntaco narinzi. Rero ndabashimiye cyane.
mu nkundi rero nshimire intumwa y'Imana Kevin Sibomana. Tumaze imyaka ishobora kuba yaba 3-4 tuzinanye, kandi ico gihe ndashima Imana ko haba isezerano ryo kwinjirana mu rwego rudasanzwe. Igihe cyose yari karavuga ndakunda kumwumviriza cyane, kuko nawe nyene n'umuntu yama afise imbaraga zo gusatura ikirere. Gihe kimwe twigeze kuganira hamarambira ati mbega Bishop Miburo, kubera ko uyu munsi ugikorera veye mu rusengero, ca ntangura kumubwira turabona ngo kubera kutaja hanze. Ndamuha impamvu 1,100, carambwira ngo wowe bishobora kandi genda ubigerageze. Hama ndavuga ati sawa, n'umuswa warigeze ibuye, reka ngende ngerageze. Hama ico genda vyibuka, shitse muhira asanga umukobwa wanje w'imfura nawe arambwira ati papa, mu rusengero buri munsi je numva umenga twotera intambuko tugakora igikorane hanze. Hama nje ndavuga ati reka ndabigerageza, ariko ikibazo cara uko ishengero ryanje ringana ndarizi. Hama ndavuga ati none twakora mu kibuga bizogenda gute? Hama nakira kwizera ive y'umwaka uheze. Hama jewe ndakota ikibuga mu mashure, ndakota intebe zidaharurika, turondera sono, nyene byari ibintu by'ubusazi byo kwizera. Ariko ikintu cantangaje muri ico kibuga, nje saa 4 y'ijoro twinjiye muri veyi, nasanze hanze n'indani huzuye abantu, intebe zarengewe n'abantu bahagaze kugeza mu gitondo, mparura ibihumbi bidaharurika. Ndavuga ati none aba bantu bari hehe? Numva mwemu ambwiye ngo bari bakurindiriye uteri intambuko yo kwizera kugira ngo bazi. Niwe yabinshoboje arongowe na mwemu yera mukundindura. Rero ndamushimira cyane, n'umugisha ku buzima bw'iwanje, kandi n'umugisha ku buzima bw'ishengero Irembo ry'Intama. Aba bantu baje hano kubera ko bagukunda, kandi bakunda Imana iriko irakoresha ubuzima bw'iwawe. Rero shengero, nagira ndababwira ikintu kugira ngo nce ninjira mu mwanya w'ijambo. Uyu muntu w'Imana mu muzigame. Ibisi vya bindi abapastori bakunda kuvuga mu muzigame, kuko abantu benaba ni ngabire Imana yahaye isi, kandi n'abantu baboneka hake. Hari ikintu twama tuvuga mu ishengero iwacu, iyo ubonye umuntu ari kariruka inyuma y'inka, buri munsi inyuma y'inka hama hiruka abantu babiri. Abantu bose bafise inkono ubona bari inyuma y'inka, bose sabungere. Hari habungere hakaba n'abayangayanga, kandi bose bafise inkoni. Ariko ikiza kukwereka umutima w'umwungere naho ashaka gushikana iyo nka. Umwungere ashikana inka mu bwatsi butotahaye, umuyangayanga ashikana inka ku macuniro. Ni naco gituma rero ndabashimira Imana ko mwaguye mu biganza byiza, muronka umwungere mwiza, atari karabatwara ku macuniro, ariko arabatwara mu bwatsi butotahaye. Rero mu muzigame, mu murinde, kandi mumubwire amajambo meza, mumutera intege. Ntimuze muyandike kuri ka gafoto igihe ciwe kizoba kirangiye, muzoba mwarakoze amakosa ahambaye cyane. Abungere turafise umwanya wo kubwira abantu ko tubakunda. Abungere turafise umwanya wo kubwira abantu amakarite yabo, ariko twebwe tubura abantu batubwira ko badukunda, kandi tubura abantu batubwira ko twakoze neza, kandi tubura abantu batubwira ico tumariye ubuzima bwabo. Sinzi ko ari wa mugigwa w'abarundi wo kunyingisha, ariko mu bisanzwe wategerezwa kugira umwanya wo kumubwira ibyiza umubona ko naho ari karagushikana, kuko ivyo biratuma ategwa intege agasubira ku isoko, akavuga ati data abo wampaye narabashibamyeko, kiretse wa wundi wo gupfa rubi niwe yategeza gupfa rubi, ariko abo wampaye narabashibamyeko kugeza uyu munsi. Rero mu muzigame, mu murinde, ni ngabire mufise. Amen. Amen. Yesu rero abaho umugisha cyane gose. Munyemero tuzingure Bibiliya zacu, twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imigani 28 ku murongo wa 20. Ndasoma A na B, ariko ndashaka cyane tuzingatire A. Imigani igice ca 28 ku murongo wa 20. Ndizera ko mwahabonye. Haravuga ngo umuntu w'umwizigigwa agira umugisha mwinshi, ariko wihutira kuba umutunzi
ntazobura guhanwa. Umuntu w'umwizigigwa agira umugisha mwinshi, ariko wihutira kuba umutunzi ntazobura guhanwa. Imana idufashe cyane gose. Kuri uyu munsi ndashaka tuganire ijambo ry'umutwe nise ubwizigigwa n'ubuhemu, ariko sije tuca twiga kujambo nise ubwizigigwa mu muhamagaro w'Imana. Ubwizigigwa n'ubuhemu, ariko kuri sije turaza kwiga ijambo nise ubwizigigwa mu muhamagaro w'Imana. Ndashaka munyumvirize gatoyi. Mbega iyo umuntu avuze ubwizigigwa mu bisanzwe wumva iki canke utahura iki? Kubera ko uyu munsi muri anniversaire y'imyaka ingahe ga apotre? Imyaka 11. Mugerageje kuraba kajya gakobwa kanje kagahererezi niyo myaka karimwo, ukaravye uburyo kariko karitwara, karatanguye kumurikirwa igicapo c'ubuzima. Ariko igicapo c'ubuzima gihagaze mu kumenya uburimbi bwawe. Nta muntu n'umwe ashobora kumenya uburimbi iyo adahagaze mu bwizigigwa. Kandabereke ikintu cyose gihambaye mu buzima gitangurirwa n'ikintu cyitwa uburimbi. Raba Imana irema Adamu na Eva hanze y'itongo rya Edeni, iramuzanye mu itongo rya Edeni. Ijambo rya mbere yatanguye kumubwira yabanje kumushiriraho uburimbi. Iramubwira ngo ibiri muri iri tongo ryose uzubigeko uko ubishaka, ntuzobiharugwako, ntuzobiharurirwa, oya, ariko igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza kiri hagati mu itongo ntuzukijyeko, kuko munsi wakiriyeko nta kabuza uzopfa. None Imana yari kiramuhishiriraho iki? Yari kiramushiriraho uburimbi bumugenga. Iyo umuntu adashoboye kumenya uburimbi bumugenga, ikintu ca mbere kimubonekako asanzagiza inkomezi ziwe mu bisambura kurusha gushira inkomezi mu vyubaka. Nimwashaka kubitahura neza muze mugerageze kuraba force y'uruzi ni inkombe. Inkombe z'uruzi mwese murazi ntahangwa. Igice kimwe gihengamiye mu Kigobe, ikindi gice gihengamiye kwijabe. Ariko ugerageje kuraba zijya nkombe zazo ya ruzi ntahangwa zoba zitariho, arya amazi twayasanga mu Kigobe, kandi abanyakigobe benshi bo kwimuka, abanyejabe bo kwimuka. Ariko kubera ko inkombe arizo zikanariza force y'amazi, abanyakigobe baratuza, abanyejabe baratuza, kubera ko amazi abandanya kugira ngo ashike muri destination bayaciriye. Ubwizigigwa rero ni imbaraga zidushoboza kumenya aho dutumberereza inkomezi zacu kugira ngo dushobore gushitsa icyo Imana yaturemeye mu isi. Ndashaka rero ndaguhe definition y'ubwizigigwa rero. Ubwizigigwa ni iki? Nimba uri kurandika, ubwizigigwa ni inyifato iba imbere mu mutima w'umuntu. Ni inyifato iba imbere mu mutima w'umuntu ikagaragazwa n'ivyo umuntu akora, virgule, n'ivyo umuntu avuga, n'inyifato yiwe, n'uburyo umuntu yitwara imbere y'Imana, imbere y'abantu, n'imbere y'abamurongoye. Ndasubiramo, ubwizigigwa ni inyifato iba imbere mu mutima w'umuntu ikabonekera mu vyo umuntu akora, mu vyo umuntu avuga, mu nyifato ziwe, no mu buzima abamwo imbere y'Imana, imbere y'abantu, n'imbere y'abantu bamurongoye. Nico bita ubwizigigwa. Ubwizigigwa ni inyifato iba imbere mu mutima, ariko igahishurwa cyangwa ikaboneka cyangwa ikagaragazwa n'iki? Ikagaragazwa n'inyifa n'ivyo umuntu agira iki? Ikagaragaza n'ivyo umuntu akora, ivyo umuntu avuga,
inyifato n'uburyo umuntu yitwara imbere y'Imana canke imbere y'abavyeyi canke imbere y'abamurongoye. Ni naco gituma nkiri mu ntangamarara usurinye kino kintu bene data. Umuntu wese mu buzima bwiwe canke mu gikorwa c'Imana, umuntu asuzugura ibiboneka aba yiteguriye kuzosamburwa. Umuntu wese asuzugura canke adatira attention ku nyifato ziboneka, uwo muntu aba arindiriwe gusamburwa n'ivy'Imana yamuburiye imbere y'igihe. Kubera iki? Uravye neza igitabo ca Matayo, igitabo ca Matayo igice ca 12 ku murongo wa 33 havuga iki? Ni mube muvuga ko igitari ciza n'imbuto zacu ari nziza. Ni mube muvuga ko igitari kibi n'imbuto zacu ari kigabene data. Ni mube muvuga ko igitari ciza n'ivyo camye ari vyiza. Mu majambo yumvikana, ivy'igiti camye ntibishobora kuba vyiza igiti kitabanje kuba ciza. Ivy'igiti camye ntibishobora kuba bibi igiti kitabanje kuba kibi. Mu yandi majambo, ibiboneka ntibishobora kuba vyiza mu ndiba y'umutima hataboneka hatabanje kuba heza. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ni nacho gituma Yesu yaciye avuga ijambo aravuga ngo ibibogaboga mu muntu nivyagira ikigabere data, nivyakanwa gasohora, nivyo biboneka hanze. Mu majambo yumvikana, umutima w'umuntu iyari umwizigigwa n'akanwa gasesa ubwizigigwa. Muzi uvuge ngo uri kuvuga nabi, uvuge ngo kaguciyemwo, ni isoko yatombotse isuka amazi hanze. Ivyo utarushaka ko abantu bamenya bakabimenyeshwa nuko isoko yatombotse. Asifiwe Yesu. Muzi uvuge ko inyifato yawe, urabona turiko turabona hanze, uvuge ngo iratandukanye n'ibiri imbere. Oya, kuko inkono yose yo yuzuye irasesa hanze. Niyo mpamvu umuntu wese akomeye, umuntu wese azokomera atira attention cyane kubiboneka n'amaso. Kubera ko ibiboneka n'amaso bifise agaciro kanyegejwe kibitaboneka. Asifiwe Yesu. Ubwizigigwa ni inyifato iba imbere mu mutima, ikagaragazwa n'ibiboneka hanze. Asifiwe Yesu. Ndashaka rero turabe point ya mbere, uburyo Imana ihamagara nibwo bukwiye kuzirikanwa kugira habe ubwizigigwa. Uburyo Imana ihamagara nibwo bukwiye kuzirikanwa kugira ngo habe ubwizigigwa. Listen to me church. Iyo mvuze umuhamagaro, hari igihe abantu baca bibaza ko ibintu bijanye n'umuhamagaro biraba abapasitori gusa canke biraba intumwa y'Imana, bitaraba umuntu numwe. Ariko nagira ndakubwire, iyo mvuze umuhamagaro biraba abapasitori, bikaraba abakozi b'Imana bose, kandi bikaraba n'abanyeshengero. Gute rero? Umuhamagaro w'Imana utegerezwa kuzirikana. Kimwe gihambaye kiriko kiratuma amashengero menshi abonekamwe ubuhemu, ndiko ndasurinya neza ubuhemu, nuko abantu batazi gutandukanya ishengero n'amashirahamwe. Abantu ntibazi gutandukanya ishengero na association. Abantu ntibazi gutandukanya ishengero na ONG. Abantu ntibazi gutandukanya ishengero n'ikindi kintu cyose. Rero twebwe kuri uyu munsi ko Imana yatugiriye ubuntu tukaba mu nzu y'Imana, turashaka dutahure ibijanye n'umuhamagaro w'Imana imbere y'ikintu cyose. Impamvu ishengero ritandukanye na association ni yahe? Tahura kino kintu. Igihe
gihe Imana ihamagaye umuntu, ihamagara umuntu umwe, cyambere ikamuha iyerekwa. Ijambo iyerekwa canke vision bisigura iki? Bisigura ifoto iboneka neza, isomeka neza yakazoza umuntu yifuza. Nico bisigura vision. Ni foto iboneka neza iba mu vyumviro vy'umuntu canke iba mu mutima w'umuntu yakazoza yifuza. Ikintu cambere Imana ihamagaye umuntu imuhiyerekwa. Number 2, imaze kumuhiyerekwa ikimusuka kwa mavuta canke ikamusiga amavuta n'ikintu kimwemeza canke imbaraga zizomushikana muri rya yereko. Niko murabitahura? Ico gihe rero mubanze muvyumvirize neza. Umuntu wese yahamagawe n'Imana, fasha karore ntumwa y'Imana, igihe Imana yamuhamagaye ikamuhiyerekwa ikamusiga amavuta, automatiquement yamuhaye ibintu bibiri bidasanzwe kandi bikomeye. Number 1, yamuhaye igitereko cyo mu buryo bw'impemu. Number 2, imuhigikiriza canka amaberebere mu buryo bw'impemu. Kubera iki? Igitereko cyo mu buryo bw'impemu nico kivukira mw'abana mwiyerekwa bazoza ari imbaraga zimutera intege zimushoboza gushikira iyerekwa Imana yamuhaye. Tuko turajanaga bene data. Ariko si igikiriza cyo mu buryo bw'impemu n'amaberebere azokonsa barya abana kugira ngo babe abashitse bagira kanovera kiryo yerekwa, babe motive, basunikwe, maze bamusunike kugira ngo bajane binjire muri iryo yerekwa. Ni naco gituma taura kino kintu rero. Igihe Imana ihamagaye umuntu ikamuhiyerekwa ikamusiga amavuta, automatiquement ikimuha igitereko kivyara abamuzungurutse. Muriko murantahura? Abamuzungurutse. Ni naco gituma shaka ndababwire, mu rutonde rw'ikimana Imana igumizaho ijambo, igumizaho ijisho, ikominikana n'uwo yahaye iyerekwa, n'ingazi zitandukanye n'ibicapo bitandukanye kugira ngo agendere muri iyo nzira Imana yamweretse ata muntu n'umwe ataraza. Ni naco gituma mumanze mutahore kino kintu. Ishengero ntirirongorwa n'amanama, ishengero rirongorwa n'igicapo Imana yahaye uwo yahamagaye. Tuko turajanaga bene data kuzigama umuhamagaro. Nico gituma rero igihe Imana imaze guhamagara uwo muntu ndaza kubereka mu rutonde rwayo. Nagira ndakubwire ngo abantu bose Imana ishihamagara abantu b'ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere Imana imuha kuvyara abana. Ndakunda Paulo amajambo akoresha. Hari amajambo abirakoresha ngo bana banje abo nongeye kuramukwa. Abarundi kamwe n'abarundi kazi bari hano. Kuramukwa ni ikintu gutera igise. Kuramuka niki? Numubabaro uba kugira imbere yuko uvyara. Araba ngo bana bana abo nongeye kuramu. Hama ikindi cyagacavuga ngo mufise ababwiriza benshi, ariko mufise so umwe, jewe Paulo, kubera ko ari je nabavyaje ubutumwa bwiza. Tuko turajanaga bene data. Raba rero Imana ikiguha abantu bavuka. Abo bana bavuka rero bavuka berekeza mu nzira zibiri. Inzira ya mbere iyo bavuye ku rugezo rwo kuba abana bato bagashika kuba mu bantu b'ibihabaga bakakira iyerekwa bagatahura, Imana ikibasubiza umuvyeyi kugira ngo babe abafashanya bikogwa. Ndasurinya abafashanya bikogwa. Ni naco gituma hamubanze mutahure. Hari ikintu abantu benshi bakunda gukora nk'ikosa. Abantu mu kwipresenta bakavuga ngo jewe nitwa naka nkorana na Pastor Jean Miburo. Urabeshi. Na Yesu ubwiwe ntigeze avuga ko akorana na data. Hoya yavuze ngo uko mwana abona se azura abapfuye niko umwana azura abapfuye. Uko umwana abona se ahezagira niko umwana ahezagira. Nta munsi Yesu yigeze akorana nase, ahubwo kubera ko uri umufashanya bikogwa umufashiki
umufasha, uri inkomezi zitaboneka cyangwa ziboneka zimusunika ngo ashike mu yerekwa Imana yamuhamagaye. Mu yandi majambo, uri umufashanyabikorwa, uri umupasitori umufashanyabikorwa, uri umurongozi umufashanyabikorwa, ntukorana nawe ariko ukorera munsi yiwe kugira ngo umuzamure ashikire yerekwa Imana yamuhaye. Mukanya ndaza kubibereka muri Bibiliya, ntimugire ikibazo. Hama bakabiri Imana icihagurutsa abana, ni naco gituma uzegeza kuraba twebwe bakozi b'Imana turi abana bakorera Imana mu ruzabibu rwa papa, bakorera Yesu mu ruzabibu rwa papa. Nam Imana ibahindura abana bakorera iyerekwa Imana yahaye umuvyeyi wayo mu ruzabibu. Kubera iki? Ndashaka mutahure kino kintu. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Iyo winjiye mu gitabo c'ivyayo Yohana 5 murongo wa mbere, tubona iki? Tubona inama yakoranye mu ijuru kugira ngo abantu baze gucungura. Si sawa? Hagira umuntu acungura mu isi. Ivyayo Yohana 5. Raba, Bibiliya bitangurana ivuga inkuru ngo maze mbona umumarayika mukuru afise igitabo kimatanijwe ishashara, canditseko imbere n'inyuma, canditseko imibabaro yose umuntu agiye gucungura isi ategezwa kubona. Hama marayika arasemerera ngo ninde bibereye kwazingura kino gitabo amene ibikimatanije kugira ngo aje mu isi gucungura abari mu isi. Gerageza murabe, mbega murabizi ko Imana yarifise abakozi benshi? Mikayeli niyo yarari, Mikayeli niyo yarari, abajeje inkuru nziza niyo bari, ariko kubera iki mutiyumvira ko kubera iki abo bantu bari bahari mu ijuru atanumwe yahagurutse ngo aje gufata kiya gitabo? Moi je pense que Imana itari kuvyemera. Murazi impamvu Imana itari kuvyemera? Ikintu ca mbere, none ko abantu bari mu isi bari ab'Imana, ninde yari kuzoza kubacungura akoresheje umutima Imana ifise? Ndabaza, ninde yari kuzoza kubacungura akoresheje umutima Imana ifise? Uwari ashoboye kuja kubacungura akoresheje umutima Imana ifise ni umwana w'Imana, kuko niwe yari afise umutima w'Imana, azi uburibwe bw'Imana, azi umubabaro w'Imana, azi agahinda k'Imana, azi uburibwe bw'abanyabyaha. Imana ituma ibabara maze akagendera muri uwo mutima agakora nk'ivyo se yokora. Ni naco gituma ikintu ni caciye ahandi hantu na hamwe cafashe inzira y'umwana atwaye umutima wa papa ngo aje gukora igikorwa ca papa. Hari umuntu ari kanyumvaga bene data, kubera ko muze mugerageze kubiraba no mu buzima busanzwe, muze mugerageze kubiraba. Ugiye muri restaurant ikoramwo abakozi na restaurant ikoramwo umwana wa boss haba bitandukaniro. Kubera ko abakozi bakora kugira ngo baronke umushahara, ariko umwana wa boss akora kugira ngo abakiriya baze bagaruke. Kubera yuko hamwe batogaruka papa arahomba, kandi mu nyungu zase nawe arahomba. Imana yari keneye umwana, glory hallelujah, afise umutima wa se kugira ngo ashobore kugira iki? Ashobore gucungura b'Imana. Ugerageje kuraba ku iherezo ry'iri jambo, Bibiliya iravuga ngo ibinyabugingo biraturika, biraririmba, biravuga icubaro kibi c'Imana, ariko kandi kibi c'umwagazi w'Imana. Number 1, kubera ko yemeye kuja gufata kiya gitabo akakimatanura, yemere kugenda mu isi gucungurira Imana abantu. Ntiyaragiye gucungura abantu biwe, ntiyaragiye kwakira icubaro ciwe, yaragiye gucungurira Imana abantu bayo. Ariko ndababaza ikibazo kimwe, mbega ugerageje kuraba ingene Yesu yacunguye abantu, yari kacungura abantu ba papa cyangwa yari kacungura abantu biwe? Uravye mu rutonde yari kacungurira Imana abantu biwe, ariko uravye igikorwa yari kakora igikorwa kiri mu mutima wiwe. Kubera iki? Ni kubera ko igikorwa gikorwa n'abana kidakorwa n'abakozi. Ni naco gituma Imana yemera ko mwiyerekwa havuka abana. Number 1, kugira ngo bakire umutima w'umuvyeyi. Semeni yamina. Bakira umutima wandega bene data, umuvyeyi. Kubera yuko igihe abana bamaze kwakira umutima w'umuvyeyi, nagira ndakubwire ngo hari ibintu bitatu bikoreka. Ikintu ca mbere, ntibironderera icubahiro, kuko umwana afise umutima w'umuvyeyi iyo yironderera icubahiro, iyo yubakira ivyiwe, iyo afonda utwiwe, aba ari umuhemu. Kubera iki? aba maze guhusha igicapo, ariko akorera mu gicapo ciwe gitandukanye n'icimana yahaye se wiwe. Ndashaka kubereka urutonde rw'ubwami, numve yamina muri kino kibanza.
hari umuntu ariko aranyuvaga bene data zingurura ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ndiko ndabereka ubwizigirwa mu muhamagaro ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 murongo wa 26 haravuga ngo ari kumwitsa iri jambo ze kurisurinya ahazozira uwo nzobarungikira ava kuri data niwe mpwemu w'ukuri akomoka kuri data uwo umviriza uwo niwe azonshingira intahe niri jambo ndashaka tumanuke ku murongo wa 12 igice cya 16 aravuga ngo naringi ifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza number 1 azobarongora bashite kukuri kose kuko atazovuga ivyo yigeneye ariko ivyo azokumva byose nivyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize uwo azonshimagiza jewe kuko azokwabira kuvyiwanje akabibamenyesha izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro ndashaka marambara mu rutonde rw'Imana turabona Imana imaze kuronka Yesu imuronka nk'umwana afise umutima wayo sisabaga bene data aje gukora igikorwa c'Imana ni naco gituma bene data mugerageje kuraba Imana yari mu ijuru yagumye iri stable yagumye iyo kipa ibihambaye nta musi numwe tubona Imana mu ijuru yigeje jugumiza ivuga ngo yazobikora nabi ivuga ati ishengero azorihindura ritware aba bana azocurika inyigisha ibabwire oya Imana yari stable ico yari jejwe canke ico yakora kwari ukumanuka mu bihe bitandukanye kamushingira intaye raba muri Matayo 3:16 Yesu aje kubatizwa wibuke ko yari amaze imyaka 30 kandi papa yari atekanye cyane gose kuko igituma abavyeyi bashobora gutekana nuko haboneka abantu bafise imitima y'abavyeyi kuko abantu bafise imitima y'abavyeyi bakora myani majambo bakora nk'ivyo abavyeyi bari gukora ariko apana kubwicubero c'abavyeyi babo hari abantu bashobora gukora nk'ivyo abavyeyi bokora ariko iyo baramutse babikoze kubwicubahiro cabo atari kubwicubahiro c'abavyeyi babacitse abahemu ni washaka gutahura neza ndagacishe mu mbandanye muramaze ugerageje kuraba igitabo ca kabiri c'abami igice ca kabiri turabona inkuru ya Elisha na Eliya agiye kujanwa mu ijuru turamubona atangiye gufata wa muhungu akamubwira ngo sigara hano Imana ntumye hariya Elisa aramubwira ati ndakura yugoro kw'Imana sintandukana nawe nabikora Imana ibimpanire bamaze kugera aho bajabuka Yorodani aramubwira ati nsaba ico ugomba cyose azishaka kubagaruka ko nzohavuga kwejo saba ico ugomba cyose ndakiguha aramubwira nti migabane ibiri y'amavuta yawe aramubwira ngo usaba ikigoye ariko ni wambona ngiye biraza kukubera ibisishaka kubikora ko nzobivuga kwejo ariko gerageza uraba amamaze kugenda bariko baraganira birabanga umukogo turamutwara umaze kumutwara arabango yewe gadata Eliya ati yo yambonye n'ukuri aca yitabura kumitamana Elisa amaze kuyitora raba Bibiri ivuga ngo yasanze Yorodani maze kugira iki yasanze Yorodani yuzuye ariko gerageza uraba mbega amavuta ntiyari amaze kuyaronka umutamana ntiyari amaze kuronka ariko yari afise umutamana ariko yaranafise n'izina rya Eliya kuko igihe yaza yavuze ngo yafashe umutamana ashaka kuri Yorodani arakubita ngo uhoraho Imana ya Eliya why yari yakoze nk'ivyo Eliya yakoze c'est vrai kuko Eliya niwe yabanje gukubita umutamana kuri Yorodani irigabura barajabuka amaze gufata umutamana Eliya yakoresheje number 1 ntiyabikoze kubwicubaro ciwe yabikoze kubwo kuzamura umuvyeyi wiwe kuko umwana afise umutima wase yemera kunyegezwa kugira ngo haboneke se niyo mpamvu igihe gikwiye Yohana umubatizi yaje aravuga ngo uyu akwiye kugigwa mukuru cyane jewe ngigwe muto haleluya akwiye gukuzwa jewe ngigwe muto ariko abavyeyi nabo baca bagaruka bagashingira intaha abana Yesu nawe acaragaruka arabango mu bavyawe no mugore nta muntu ahwanye na Jean Baptiste Imana ishime cyane go kuko abana barazi ubashingira intahe
umwana ntironderera icubahiro ukabona mu ibarara umwana akaronderera icubahiro ndikivyagwa n'umuhemu. Asifiwe Yesu. Hari umuntu ari karanyumva oya numve amina muri kino kibanza. Haleluya. Umwana ntironderera icubahiro. Impamvu zibiri umwana atironderera icubahiro siwe yahamagawe. Umwana amenya uwo amavuta arinze ubuzima bw'iwari. Asifiwe Yesu. Ndashaka ndabere ku rutonde rw'ubwami. Turaje gusoma. Yesu araje yakore mu mutima wa data. Raba Yesu none ga bene data. Twebene tuzi ko Imana yishuye mu butatu. Imana yarishuye muri data, yishura muri mwana, yishura muri mpemu yera. Si mu buringanire none. Ariko raba Yesu. Uw'Imana yarungitse kugira ngo acungure isi n'indega bene data. Si Yesu. Mu mvugo yumvikana ufise yerekwa ry'ishengero ninde. None somye Yohana 17 aravuga ngo barabawe urabama kubera ko Yesu niwe mwami w'ishengero. Niwe mucunguzi w'ishengero. Imana ni Imana ya Israeli kuko Israeli umuhungu w'imfura w'Imana. Ariko Yesu ni umwami w'ishengero. Raba rero umwami w'ishengero arikabwira n'umukiza wawe arikabwira abigishwa biwe. Iri jambo ndarikunda riri special riraryoshe riramara. Yesu arababwira tumviriza meshereza mi bakunzi banje ntumwa zanje nari ngifise ibintu byinshi byo kubabwira ariko bivanye n'igihe bivanye n'imibabaro bivanye n'ivyo mugiye kubona ntimushobora kuvyihanganira ariko ndagiye kwa data. Number 1 nzomusaba nzobarungikira abahe uwundi mwitsa uwundi mwitsa. Narasigurira ijambo uwundi kandi uyo azoza bane na. Number 1 ntazobabwira ivyo yigeneye. Semeni amina. Ntazobabwira ivyo agiziki ivyo azokwabira kuvyi wanje agira iki abibaye kubera iki numwitsa. Iri jambo uwundi riboneka mu ijambo ry'ikigiriki gitwa aros. Aros bisigura ngo quelqu'un de la même espèce. Uwundi afise ubushobozi nk'uwa mbere. Uwundi afise ubwiza nk'uwa mu yandi majambo ni wa wundi yagiye mu ijuru yambura ikoti yambara yindi arazari wa wundi. Murabitahura. Raba rero igikomeye mwemwe yarasi Imana none si waganje ishengero ariko Yesu avuga ngo niyaza number 1 ntazobabwira ivyo yigeneye. Ntazobabwira ivyo kuko mu ijuru barubaho urutonde uwahamagaye gucungura ishengero ufise igicapo c'ishengero ni jewe. Rero mwemu yera nzomwemerera gusa yakire kuvyi wanje abibamenyeshe. Mwemu yera nzomwemerera yakire muri ca gicapo akibahishurire davantage. Ntazobahishurira ibindi azobahishurira ivyo nababwiye. Hari ivyo nababwiye mwibagiye, hari ivyo nababwiye mwasize hasi, hari ivyo nababwiye ngo datahura ariko mwema akazi kiwe azoba ruje guhishura kugira ngo ivyo navuze mubitahure muri mwebwe hagume hishurirwa ryanje. Cyo gituma reka ndababwiza ukuri meshereza mi ibi bintu muvyeyi yavuze mugatwenga ntimwategereza gutwenga mwategereza kurambarara kuko uwahawe yerekwa rya city of the living God s'abantu babiri s'abantu batatu s'abantu bane abo twoharura igihe Imana yari muhaye ntibari bwazi kandi bwari bwaseruka guca ariko muri we igihe Imana yamuhamagaye iki gicapo cyari kiri muri we. Imana ishima cyane gose ibi ariko arakora byari muri we ariko tahura kino kintu igihe amaze kwitaba umuhamagaro akavyara abana yategereza kuvyara ishusho yiwe yategeza kuvyara abana bashimangira ivyo avuga yategeza kuvyara abana ashobora kuvuga bakamera nka Dawidi ngo uhoraho yavuze rimwe jewe numva kabiri we akaca yumva iri byesurinye kubera iki umwana w'ukuri amenye ibiri mu mutima w'umuvyeyi akabishimangira akabihishura davantage. Iyo umuvyeyi ahagaze kuri podium akavuga akavuga ngo n'umwaka wa dominion abapasitori mwese n'abakozi Imana bari hano mwategeza kuronka inspiration kukijanye na dominion
kubera iki? Erega n'ijuru ryikoze kuri ca gicapo rimuhishurira gace hagati mu bice byinshi bimubikiye. Abana b'Imana bategeza kugendera muri ico gicapo kubera iki? Bamatanye n'umutima wiwe. Iyo abantu banga urumva ngo abana ngo bamwe bavuga nka Bushiri mugaca mutwenga, ntimwari mutegeza gutwenga kuko ntimufise amasoko menshi, mufise soko imwe. Abana bacika imbaraga igihe bemeye gucika arosi uwundi ameze nkawe. Arosi, Imana ishimwe cyane gose. Yesu ntiyagiye kurondera uwundi, yagiye kurondera arosi. Ni naco gituma iyo abana bavuye mu rwego rwo kuba abana basanzwe bagacika arosi, number 1 bacika abambasaderi bakomeye cyane gose. Kuko umwambasaderi ntasigura ivyiwe, asigura ivy'igihugu ciwe, asigura ivy'umukuru w'igihugu, asigura abamutoye, asigura abamutumye. Kubera iki? Abafisi ijambo ry'uwamutumye. Asifiwe Yesu. Byategereza kuba higiye uyu munsi ngati apotre ndagukene mu irembo ry'intama agafatirwa agacambwira ati Pastor Miburu ntugire ikibazo, jewe sinabonetse ariko natumye arosi wanje. Hariho arosi, hari umwana yanyonse, hari umwana yose amaberebere yanje. Uyo mwana ni jewe nigendera, ndazi neza ku mutima wanje awurimwo ico Imana yari yambwiye ku irembo ry'intama. Sindinda kukimubwira ngo niki, desha aramaze kugihishurirwa. Uwo niwe narungitse. Asifiwe Yesu. Kubera iki? Ni arosi. Hari kingorana bene dere kandi babwiza ukuri. Hari ibintu tubona mu isi wagerageza kuraba ukavuga ati naba abantu bavukiye. Erega kandi babwiza ukuri. Baririmbyi nkunda, nanje ndumuririmbyi mugenzi wanyu, nanje ndarongora amatazirano. Mwari muzi ko igihe umuvyeyi ahagaze ngaha agatanga ihishurirwa mu bisanzwe atanze ihishurirwa, mwebwe muba muronsa amahishurirwa ane. Kubera iki? Ababahaye verse muza kuronderamo indirimbo, ababahaye amapointi ahambaye cyane gose ari nk'ibitero, y'amajambo yavuze mwebwe yategeza kuva mu indirimbo zisesekara. Ababumva bakavuga ati ni message Imana yaduhaye biciye mu muvyeyi wacu. Nico gituma natwe twaronse indirimbo ivuye mu muvyeyi wacu. Kuko ugerageje kuraba abanditse Zaburi bose benshi ibice 80% baronse inspiration kuri Zaburi za Dawidi. Kubera iki? Ico Dawidi yavugira mu ikoraniro bamwe bakironka mu indirimbo z'amaduga. Kubera iki? Bari abana bamatanye n'umutima wase. Asifiwe Yesu. Tahura kino kintu rero. Iyo mvuze kuzigama umuhamagaro ndiko ndavuga iki? Iyo mvuze kuzigama umuhamagaro ku muvyeyi w'ishengero ndiko mvuga kuzigama igicapo Imana yamuhaye igihe yamuhamagara kugira ngo akomeze kukigendera ashikaho Imana imurindiriye gushika. Isabaga bene data. Iyo ndiko ndavuga kuzigama umuhamagaro ku bakozi bazungurutse umukozi Imana yahamagaye, mba ndiko ndavuga iki? Mba ndiko ndavuga kuzigama neza yerekwa Imana. Munyumvirize neza, yahaye umuvyeyi wabo barizigame barikorere, ariko birinde kongera ko na kimwe igihe batabahaye uruhusha. Iyo ndiko ndavuga kuzigama yerekwa kuba Kristo, ndiko ndavuga iki? Iyo ndiko ndavuga kuzigama kuba Kristo, mba ndiko ndavuga kuzigama amagardefu Imana ishima cyane gose bagenderamwo kugira ngo birinde gusohoka hiya canke gusohoka ino, kuko bituma baba abahemu kubera impamvu zibiri. Munyumvirize neza. Asifiwe Yesu. Munyumvirize neza. Ndashaka mushireho Abanyefeso 4 ku murongo wa 11. Ndabica ijambo ry'Imana ngo kandi yahaye bame kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha duga. Raba objectif yahaye bamwe the office, sawa? Bamwe yabahaye kuba ibi, abandi bahakuba ibi, abandi bahakuba ibi. Ariko ni yahe objectif yatumye Yesu aha bamwe kuba intumwa? Ni yahe objectif yatumye aha bamwe kuba abigisha, abandi abungere n'abandi batandukanye? Raba kugira ngo abera babone kugira ikigabene data, babone gutungana, baheze bakora igikwa cyo kugabura ivy'Imana, bubake umubiri wande gabene data. Mu majambo yumvikana ugerageje kuraba hajya hejuru, Imana yatanze ministries kugira ngo batrasinzira,
bamaze gutrasa inzira abazovuka muri ico gitereko intumwa zibafashe batungane mu givanga ngo babe bien équipé nibamara kuba bien équipé bace baza bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Aho niyo tubona abaririmbyi, aho tubona abadiakoni, aho tubona aba protocol. Mu majambo yumvikana ndashaka mutabura kino kintu. Ministries amabango musi yayo hariho abera bamaze gutungana, bamaze gukura, batanguye gukora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Aba bagabuzi b'ivy'Imana nagira ndababwire ni ivy'ukuri barakoresha amavuta y'Imana. Barakoresha onction ariko ikibazo gihagaze nga bakoresha onction bakura he nta muzosanga ngo bamwe yabaye kuba baririmbyi oya ariko abaririmbyi baravoma amavuta y'intumwa akavomera ubuzima bwabo bakaririmba neza. Le protocole barakeneye amavuta baravoma ku mavuta ya office akavomera ubuzima bwabo bakagabura ivy'Imana. Abasenzi baravoma ku mavuta akavomera ubuzima bwabo bakakora ivy'Imana. Bisigura ngo abera iyo bamaze gutungana bakaba musi ya couverture ya amavuta ntabafasha kuba protege no kuba prospere gusa. Amavuta aratera imbaraga muri bo bagashobora kumultiplier igicapo Imana yahaye umuvyeyi mu kugisangiza abandi benshi cyane gose. Igihe abo bana ari abana babizigirwa. Asifiwe Yesu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Niko ndababwira ibijanye n'urutonde kubwami bw'Imana mu bijanye no kuzigama umuhamagaro. Ndashaka ndabereke ikintu kiri très important. Ndashaka tuje tunyaruke mu gitabo cyo guharura. Igitabo cyo guharura ibice ni 11 ku murongo wa 16. Igitabo cyo guharura 11 murongo wa 16. Uharabarira Mose ati nkoraniriza abagabo 70 mu bakuru b'Abisirayeli abo uzi ko ari abakuru koko. Ndashaka muzigurize na jambo abo uzi ko ari abakuru koko baganza abantu bazane ku ihema ry'ibonaniro bahagarareneyo nawe duza nanje mpava manuka mbonanireyo nawe nabire ku mwemu iri kuri wewe ndayishire kuri bo nabo bazofatanya nawe uwo mutwaro w'abantu ureke kugenda uteruye wenyene. Sawa? Ndashaka undabire iyi verse kandi 25 turagenda tumanuka. Uhoraho amanuka ari muri cagicu amubarira amajambo araheza yabira ku mwemu iri kuri Mose ayishira kuri abo bakuru 70 maze iyo mwemu ibahagazeko baca baravugishwa n'Imana ariko bagira ikigabene data bagarukirizaho hibabandanije hari impamvu duza gatoyi ariko aho bashagaje mwumvirize neza hari hasigaye abagabo babiri umwe yari Eridadi uwundi yitwa Medadi. Iyo mwemu ibahagarara ko nabo kandi bari mu gitigiri c'abanditswe ariko ntibari bavuye aho bari ngo baje kuri ryahema nuko bavugishirizwa n'Imana aho nyene bashagaje. Imana dufashe cyane gose. Ndashaka turabe kino kintu ndacari ku rutonde mu bwo kuzigama umuhamagaro w'Imana. Mose ugerageje kuraba haruguru gato biratwereka Mose ahuye n'ikibazo gikomeye cyane gose abisere batangura kwidodomba baravuga ati no iyi Mana wamuduha buri munsi turayirushe turakeneye uduha inyama. Hariya muri Egiputa twarya konkombre twarya tungurusumu twarya ibyandagutaki. Mose arababara agenda aricurikira acura amajambo adasanzwe aravuga ati Mana kubera iki wandenganije ukama abantu bose nkabatera mbega wibaza ko ari je nabatwaye inda kugira ngo ndabavyare Mana warandenganije. Uhora Imana aramubwira ati reka kurira genda wewe nyene munyumviriza hano hano genda wewe nyene mu Bisirayeli mu bakuru b'Abisirayeli untoranyiriza abagabo 70 uzi neza ko ari abarongozi uzi neza ko ari abagabo bo kwizerwa hama abo bagabo ubanzanire nanje nzokwabira ku mwemu yawe ku mavuta yawe umugabane w'impwemu y'Imana iri ku buzima bw'iwawe hama ndayibashireko
hama ndabarobanure. Ninamara kubarobanura rero uwo mutwaro ntuzosubira kuwutwara wenyene, aba bantu bazokuruhura. Ndashaka muraba amajambo 3 agenga ubwizigigwa. Ikintu ca mbere, mbega ndababaza ikibazo, mwibaza ko Imana itari ishoboye kwirobanurira abantu? Yari bishoboye ntiyari bishoboye? Shengero tujane, yari bishoboye ntiyari bishoboye? Ariko ikibazo gihagaze ngaha, iyo yari kwirobanurira abantu ntiyari kuba ireponze ku bukene bwa Mose. Ntiyari kuba ireponze ku bukene bwa Mose. Mose ararushe, arananiwe. Imana irambwira ati no, uri kurandenganya. Erega jewe ndafise umuntu tuvugana byose. Erega jewe ndafise umuntu tudiringa. Erega jewe ntumpamagare kwinjira mu Bisirayeli. Oya, wewe nakugize akanwa kanje, uzogenda ubwira Abisirayeli ivyo nakubwiye, hama nabo bazomenya biciye muri wewe. None uragarutse umbwiye ngo urarusha, ushaka nkora iki? Imana irambwira ati umviriza rero ikibazo gisanzwe. Wewe nyene Mose, Imana ishimwe cyane gose, wewe nyene Mose, genda utoranya abagabo 70 uzi neza ko ari abagabo. Number 1, uzi neza ko bazogufasha, uzi neza ko bafise ivyo ukeneye bizoterura ubuzima bwawe, uzi neza ko bafise izo potential, ayo ma potentiel azotuma umurimo naguhaye utera imbere. Imana si Imana y'akajagari ngo irobanura yandi mavuta mu yandi mavuta. Oya, Imana irashaka gukoresha amavuta ya multiplier. Imana multiplier amavuta ntizana yandi mavuta. Ninacho gutuma igihe Imana yarabanura abaherezi yababwira ngo kizira kiziririzwe kuzana umuriro wo murahurano. Kizira kiziririzwe kuzana umuriro wo murahurano. Hanze barafise uko babayeho, nta kibazo. Nibo bacira urubanza, nibo bacira urubanza, umuntu wese agenda uko umuhamagaro w'Imana amusana. Ariko twebwe turafise uko tubayeho. Igihe rero utangiye gukoporera ivyo hanze ubura umuhemu, kuko nushaka kwigicapa Imana yaduhaye gishika kwiherezo. Asifiwe Yesu. Mumbabarire, je nigeze kugira abaririmbyi bacu, habwira ati kosa mutazogira mu, navuze abi wacu sawaga bene data, ikosa mutasokora mu buzima narimo nukwambara inkofero kuri podium kuko nta zuba rihari. Kuko iyo wambaye inkofero mu bisanzwe uba wikingiye izuba sawaga bene data. Ariko icya kabiri, iyo uciye mu bantu bakuruta ugira iki? None kuri podium havyagiye ntiyavyagiye Imana data wa twese, musi ntiyavyagiye abacunguje amaraso ya Yesu. Ni gute wogenda kuri podium wambaye inkofero? Nukubura indero. Mu gicapa Imana yaduhaye ntiyatubwiye tuburira indero abantu mu kubaserva, yatubwiye tububahe hama tubaserve. No, ibintu byose tubona hanze nibitegeza kuba aplike imbere, kuko igicapo ciri shengero gihwanye n'Imana yahaye umwungere. Ivyo akubwira ngo ntibikogwe reka guharira. Ngo yigira byinshi ngo urabona none ahandi ntibasenga ndugu yawe. Iyo abandi bariko babasenga kubgawe uba warahagiye. Ariko impamvu Imana yagutumye hano nukugira ngo wuzuze igicapa Imana yahaye umuvyeyi w'iri shengero. Igihe rero utanguye kuzana ivyo hanze, uri hanze y'umurongo, utanguye kuba umuhemu. Sinzi ko ari umuntu ari karantaho. Muriko murantahuraga bene data. Oya, twebwe iwacu ibaje ntayo twambara, arabizi apote. Nta musi turayimwambika. Ariko nshitse nkasanga bambara baje, nta mwanya mfise ngo urabona jewe ibaje sindayitaho. Uyitaho utayitaho uri musi y'igicu kiganje amavuta. Ico gicu kiganje amavuta kibwirizwa kubahiriza urutonde Imana yamuhaye. Hari umuntu ari karantahuraga bene data. No, abantu bari bafise umutima w'abana baba flexible, baroroha, amavuta arabajanjagura, ntibaharira, ntibafise umwanya wo guhazana, bafise umwanya wo gukurikira. Nitembea mbere twese turagiye. Kubera iki? Dufitiye icyizere uri imbere yacu, yaravuganye n'Imana, arazi yari karadutwara twebwe tugende. Muriko murantahuraga bene data. Iyi itabaye urufatiro rw'ubwizigigwa, haca havyuka kaguma mwishengero, haca havuka abantu bubakira abantu kuri bo. Gasanga ufite abantu biwawe bakugize pasitori, bakugize diacre, ariko nawe urafise akagrupe k'abantu mu vyumva kumwe. Abantu mu vyumva kumwe. No. Nibaguhaye
nyumvirize neza, kugira ngo ugire agaserire kiwawe bakugize umurongozi wa serire y'ishengero CRG. Murabitahura? Mu yandi majambo amaserire yose bitwa amaserire kubera ko yubatse umubiri umwe. Nta serire zishobora kuba zitarongowe n'umutwe. Igihe rero iserire itarongowe n'umutwe iramaze kugira kansere, ikwiye gucibwa kuko iraza konona izindi serire zose. Murabitahura? Iyo umuntu agize amahirwe akaguha kimwe mu gikorwa c'Imana, nagira ndakubwire ngo utegeza kuba umuntu witeguye gutanga raporo. Kandi cya kabiri, uba uri umuntu amaboko yavuga ngo intumwa y'Imana twese niyo dusuiva. Mu yandi majambo, ntufise uburenganzira bwo gutangura guhamagarira abantu mu bibanza bitazwi, mu maresitora atazwi, mu vyumba bitazwi. Ukaba uri umukozi w'ishengero akirira abantu bose ku rushengero, bishingirwe nawe n'abantu bose kubera ko baguhaye igikorwa cyo kuzuza igicapo Imana yahaye umwongere mukuru. Nuko murabitahuraga bene data. Raba rero cyambere Imana iravuga ati none Mose je nta problème mfise, ndacafise ayandi mavuta mu ijuru, ariko simfise amavuta yo kurongora abarongora yo kuyoba yo gutoranya abarongora irihanga, kuko amavuta yo gutoranya abarongora irihanga ndayahaye wewe. Imana irambwira ati ko warushe rero ndashaka kukuruhura, ariko ndashaka kukuruhuza yawe mavuta semeni ya mina, ndashaka kukuruhuza izawe ngabire, ndashaka kukuruhuza ivyawe bise, ndashaka kukuruhuza ijyayo yerekwa nyene, genda untoranye wowe nyene toranya. Rero nkunda kubaza, reka ndababwiza ukuri, hari igihe mbona nkunda kubwira abantu benshi, mumbabarire ndiko ndigisha, nkunda kubwira abantu benshi, siniko ndavuga aha, nagize amahirwe abo mu irembo ry'intama bari hano. Nkunda kubwira abantu bari hano, igihe Imana yaguhaye amahirwe ugahagarara kuri aka gatuti aha shengero, sindababeshi, nubona kuva kuri iyi ntebe Pastor Claude yicayeko gushika ahantu, burya ahantu ni kure cyane gose. Ahantu hari ibirometero byinshi. Niba nashaka kubimenya, nubu haguruka uze wihagarike ngaha, batagutumye urabe protocol ivyigukorera. Ahantu ni kure nimufyine. Hari abantu muri mwebwe imbere ko mwahagarara mukora jeune ya 2 jours kugira ngo ushinge intahe. Mana uzunyambika ubwizano kugira ngo ushinge intahe gusaha. Hamba rero gasanga so akuvyara mu muhamagaro, yavuze ati uyu munsi numa ndongowe na mpwemu yera ko aruza guhagarara hano. Amajambo abiri adategeza guhara mu kanwa kawe. Ijambo rya mbere ryo gushima Imana data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo nyene ishengero, yakugiriye amahirwe, ariko amahirwe ya mbere yakugiriye nayo gukorokera muri ibi biganza. Amahirwe ya kabiri, ijambo rya kabiri tegeza kuvuga muri wewe, no gushimira uwitavye umuhamagaro, kuko biciye muri uwo muhamagaro waronse ikibanza cyo kugabura ivyera. Ego cyanyoya ayo mashuri kuranka kuyakoma, ariko ni veri tudashobora guca ku ruhande. Gushima ibi bene data utangura ngo nanje Imana yarampamagaye. Hari abantu Imana yahamagaye guca inzira, ariko hari nabandi Imana yahamagaye kugendera mu nzira zaciwe. Turabona Paulo Imana yamuhamagaye nk'intumwa, ariko turabona na Timoteyo Imana yamuhamagaye nk'intumwa, ariko Timoteyo yahamagaye guca mu nzira Paulo yaciye. Uriko murabitahuraga bene data? Ni naco gituma kubaha abitavye umuhamagaro kare, nato tukaronka karyo ko kugabura ivyera, nibirashimwa mu nyonga z'Imana. Kubera ko iyo atari kuzokwitaba umuhamagaro, urashobora kuba wari kuzokizwa, ariko ntibari kuzoba muri iki kibanza. Iki kibanza ukirimo kubera ko hari umuntu w'Imana yitavye umuhamagaro, agaca muri za souffrance, agahagarika ibintu nk'ibi, afashijwe n'ubuntu bw'Imana n'abana yavyaye bamuzungurutse. Uwo muntu nuwo kubahwa. Asifiwe Yesu. Nukaburi iryo jambo. Abartura tufise abana muri periode ndugu yangu, umwana araza agaca acika umukodo n'umukomando kuri podium, kavuga turabona jewe nari nsanzwe ndabizi ko umunsi umwe nzohagarara ngaha, kuko nanje Imana yaravuganye nanje mu ndoto, ivugana nanje mu itiro, irambwira ati wewe petit calme toi, uri umukozi w'Imana ahambaye, kandi urabona ega je ndafise amavuta, hama banagutiza ukacugenda hari ngo urabona ngo impamvu apotre adakunda kumpa ngo nsigure ngo hajya nuko azi ko no murya inamba uragwaye.
sinda kubesha uragwaye. Urazi impamvu ugwaye? Yesu ubwiwe papa wacu nyanishengero yavuze ngo nimwanyizera muzokora ibiruta ivyo nagize iki. Yesu hari indege yuriye. Ndabaza hari indege yuriye. Apotre amaze kurira izinga na gutaje avuga ubutumwa bwiza. Muramaze kubona ko Yesu yuzuye ishari kubera ko apotre yuriye indege agiye kuvuga ubutumwa bwiza. Nibaza ko zijya fure zibikorane muhora mugira ubugingo busagutse. Je sinibaza ko zijya iri mu mafura akomeye cyane, nibaza ko na Yesu zishobora kubazara atari karagabura imikati. Atari karagabura imikati. Nibaza ko zijya mu mafura akomeye cyane gose kameme tugira na Yesu atagize iyo atari karagabura imikati. Hari umunsi murabona Yesu mwijura ajugumiza avuga ati ya umwana wanje arandiye namba. Nimba Yesu adashobora kujugumizwa n'ibitangaza uri kurakora, ibitangaza byose ukora vyubahisha uwaguhushizwe wagize iki, uwarobanujwe amavuta akaguha ico kibanza. Nico gituma bakozi bane mushobora kuturya inamba, ahubwo dushaka ko mwese muturuta, kuko natwe twicometse ku isoko, tubacomeka kuri iyo soko, mubaye ibigatanya bihishura ico Imana yatugize. Abantu b'abakodo n'abakomanda muri iki gihe nduguya n'imvugo zabo atangura ngo ofe turabona abavugishwa n'Imana barandambitse ko ibiganza. Urabona hamba maze kunambika ko ibiganza barambwira ko ndi superstar. Bakurambitse ko ibiganza ndugu yangu, umukozi w'Imana Imana yahamagaye yaretse kukurambika ko ibirenge gusa, amaze kukurambika ko ibiganza 7 fois. Ariko uwo mwahuye muri restaurant uri kuramwirata ko yakurambitse ko ibiganza biri special, kandi kugira ngo unahure nawe icagaragaje cy'Imana se ku buzima bw'iwawe n'ibiganza warambitswe n'umuvyeyi wawe. Ariko umuvyeyi uri kurango disqualifia, uri kuzamura abinjiye mu buzima bwawe uyu munsi. Asifiwe Yesu. Ikambandanyira havati no hamagara abaga 70 atoranije. Ndakurekeye shwa toranya abagabo 70 hamubazane mwihema ryane. Ndakundira ijambo. Aramubwira ngo nzomanuka mbanze nze mwihema mvugane na wewe. Sinzoshika ndabashira kwa amaboko gusa, sinzoshika ndabasuka kwa amavuta. Oya, nzobanzaze mukanywa babo jewe na wewe, tubanze tuvugane amadirektifu zompa. Ubanze umbwire, tubanze tuvugane, tubanze twuzuze, tubanze dukonfirme ahataboneka. Simvuganira na wewe mu maso y'abana bawe. Oya, tuzobanza tuvugane turi babiri. Hamanina marakuza rabarerega indisha kabiri. Imana shiraho distance ibwira ati mfata abantu bose 70 bazunguruka ihema ryose. Urabona wewe injira mu ihema hagati, injira muri centre, hama bakuzunguruki. Soma neza bari bazungurutse ihema, ariko Mose yari hagati mu ihema gibonaniro. Imana musanga indani irabanza iravugana nawe, ivyo bavuganye ntavyonzi. Ngo Imana icifata amavuta ari kuri Mose ngici yasuka ku bantu, ako kanya baca batangura kuvugishwa. Batanguye kuvugishwa muri aba bantu 70 hari abagabo babiri babahemu. Même si Mose yari yabizeye barabahemu. Murashaka kubona icarico impamvu barabahemu? Gerageza murabe aba bagabo Mose yababwiye ngo bose baduge ku ihema ry'ibonaniro, ariko 68 baraduga, babiri baguma hasi. Ati no, nta mpamvu. Kubera iki? Ikigaragaza ko abantu bari bafise imwemu y'ubuhemu ni kubera ko Medadi n'uyu Eridadi bari bafise bita imwemu yo kwigenga. Imwemu yo kwigenga. Barabati no, Mose yaduhamagaye tuduge hariya tuja gukora iki? Araza kuturusha. Bimeze baca bigumira mu vyabo. Ariko mubanze mu vyibuke, même si bigumiye mu vyabo, Mose yari yabatoranije, Mose yarabakunda, Mose yarabemera, Mose yarabasengera, Mose yari yabashize imbere y'abantu. Mwemu yarakimanuka ngo baravugishwa. Bamaze kuvugishwa, iyo mwemu nyene yavugishije 68 ikigenda no kuri baba hema ati ba irabavugisha. Umuntu acaraza ati bariko baravugishwa kandi bari hariya. Nico gituma meshereza mnize mutangara. Pastor mumbabarire, jewe ndumushitsi hano. Burya hari abantu baba mu mashengero yacu batwanka, ariko bivanya n'icamavuta ari ku buzima bwacu adukorera bigatuma batava mu mashengero yacu. Hanze baratuvuga nabi, mais couverture de l'onction ivyi bavomera.
nubabwiye ati tugumuke tugere bati njehe genda wewe umugisha ndiko ndaronka harya nta handi no ukura mu mitima n'abahemu ntibatwemera ariko kubera ko couverture d'onction barapostira nduguya ngo bakaba bambere atari ko bafise amashure menshi ikirere c'amavuta kikabavugira kubera ko ukirongoye arazwi mu kirere c'imwema ugasanga baronse prosperity mwishure ugasanga ndugu yangu wowe ukoze ikibazo uba mu bambe atari kurusha abandi ubwenge hari kirere c'amavuta gikingira ubuzima bwiwa kivyara protection hamukumva nta mpamvu yo kuva même si utoba uvyeme vya abo bantu barabaho 68 baravugishwa abandi bacha baragira iki nabo baravugishwa hama umwe araza aravuga ati umviriza bariko baravugishwa tubazivye Yosuwa ngo yahoze ari umufasha wa Mose kuva kera aca aravuga ngo ngende kubazivya Mose aravuga ati malgré tout ndasengera abisirayeli bose kugira ngo bavugishwe n'Imana bareke hari abantu babayeho kubera ko tubayeho hari abantu bahezagirwa kubera ko tubayeho hari abantu bariko barashigwa hejuru kubera ko Imana yadusize ko amavuta reka baya profite bazamuke bashigwe hejuru ibisigero banza gw'Imana ruzomenyana nabo ariko twebwe twashiriweho kubitara ry'umugisha ku mahanga yose kugira ngo kubaho kwacu kuvyara umugisha asifiwe Yesu abantu ngo baca bagarukiriza ngaho murashaka kumenya impamvu bagarukirije ngaho impamvu batakomeje ni kubera ko buri munsi Imana yamashiraho difference hagati yo yahamagaye nabo yahamagariye muwo yahamagaye buri munsi Imana itegeza gushora difference hagati y'uwo yahamagaye nabo yahamagariye muwo yahamagaye murabitahuraga bene data ugashaka kubitahura neza si kure cyane gose igice ca 12 muraza kuraba ku murongo wa mbere sinsome gatoyi baraza kumanika haje turabona inkuru y'umuntu mwene wabo na Mose yitwa Aroni na mushiki wa Mose yitwa Miriam kandi muvyibuke neza Aroni Imana yamutoranije kubera Mose kubera ko Imana ihamagara Mose yavuze ngo sinzi kuvuga Imana irashaba ati ngo basi ndakuzaniye Aroni mwene wanyu n'imvuzi azokubera kanwa nawe mubere nk'Imana hama Aroni amaze kuza bajana Mose yari amaze kubegea yari amaze kutangura kuvuga ikigugumizi igihe cyose yabango fa ashaka kuvuga Farao Aroni jamango Farao uko ni Imana igize ariko muvyibuke Aroni yatobora ivyo Mose yavuze murabitahura kuko igikogwa Aroni yari afise cyari cyo gusegura Mose kandi Imana ihezagire Aroni uretse agakosa gusa yakoze akaja kubakira abantu ibigirwamana ariko ibice 80 kwijana biraboneka ko Aaron ya respecta Mose kubera ko yatahura neza yuko agendera musi y'amavuta ategeza gusegura ikintu ca mbere kiranga abantu barokonesa amavuta ari ku muntu si indirimbo n'urugezo rwo kumwubaha raba rero hama Miriam na Aaron bacha baragenda mu cumba batangura gushiraho ico bita ubungane habati mbega Mose ajya rikangatisha ngo n'Imana ivugisha wenyene n'Imana ikoresha jewe nawe nituvugisha kuko Miriam yari muvugishwa n'Imana kuko amaze kujabuka ikiyaga gitukura niwe yaririmbye indirimbo yo buvugishwa n'ibindi bitandukanye hama Aaron atego Miriam ati kandi twebwe turabisirayeli badateye amazi bari pure nta mugayo ariko gwa Mose gwarongoye umunyamahanga kazi batangura gukosora papa wabo gwarongoye umunyamahanga kazi hajya ntiruzi ko turubiki ibanga ryinshi cyane hajya twahagara mu bise bati popo yarongo umunyamahanga kazi wibaza ko bosura kumwemera kuko abantu bama bibaza yuko abantu bemera Mose kubera abo ariko ntibamenye neza ko bemera Mose kubera ko ari Imana yatoranije Mose mu bandi hari abantu bama bibaza yuko aribo batwemezesha abantu oya nduguya ngo si mwebwe mutwemezesha abantu ni Imana twemeza hagati muri mwebwe kubera ko l'onction y'Imana iri ku buzima bwacu asifiwe Yesu baravuga iyo nkuru ishikira Imana mu ijuru Imana kiramanuka irimanukira ntatumana Mose ngo amagara Miriam na Aaron na Mose irabwira ngo nimuduge mwihuta mu ihema ry'ibonaniro bose baraduga bamaze gushikayo raba amajambo Imana ikoresha yamwiye ngo Aaron na Miriam ninaramuka ndabavugishije mwebwe nzobavugishwa nzobiyerekera mu nzozi
nzobiyerekera mu nzozi. Ariko Mose umusavyi wanje, kubera ko ariwe nahaye igicapo ca Isirayeli, kubera ko ariwe nabwiye Kanani ntarayibabwira, kubera ko ariwe narungitse kugira ngo ace mu nzira naci, uyuwe turavugana ntafinze, tuvugana amaso mu yandi, ndamuha amadirektive n'amadirekisiyo ku munsi, ndamuha ibicapo ategeza kubarongoreramo. Ni kubera iki mwubahutse umusavyi wanje? Soma Bibiliya neza. Difference ihari yatuma bavugishwa bakaca bagarukiriza ngaho, nuko kuvugishwa mu buryo bubandanye byari byahawe Mose. Hategeza kuba difference yo gutuma umuntu wese ategeza kumenya karimbi kiwe. Twebwe iwacu iyo mwungere yicaye ukarongora gahunda, ntufise uburenganzira bwo gusenga isengesho rikomeye igihe umuvyeyi w'ishengera ahari. Kubera iki? Wewe uri mu gicu urongoye igicu arahari, ni gute wotanga umugisha? Wewe uri mu gicu urongoye igicu yicaye ngaho, kibikunda? Kuko na Mose turabyemeranye ntiyari afise abafasha 70 none ryari bashinguye amahema Mose atavuze ngo bayashingure. Ni Mose yavuga abwira abajeje kuvuza inzamba ati vuza inzamba, bamara kumva so inzamba bakamenya ko ari inzamba itandukanye n'intambara, bakamenya ko ari inzamba yo gushingura amahema, bakaca bashingura amahema, urutonde rukaca rusiba. Ariko nta muntu mu bakuru 70 yahaguruka ngo shingura amahema, oya, kuko Mose yababwira bashingura amahema kubera ko amaze kubona ku inkingi y'umuriro imaze guhaguruka yiteguye kubaja imbere. Imana ishimwe cyane go iyo bohashingura amahema inkingi y'umuriro itaratanga sinyare, bategerezwa kugwa mu maboko y'abansi. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hari ibintu dukora abantu bakibaza ngo nubwibone nukwibabura. Oya, urutonde gwemezwa niki? Gwemezwa na approbation Imana yashize ku muntu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Muriko murantahura. Imana iramubwira ati ninakuvugisha bizogarukira ahantu runaka, ariko Mose we tuvugana amaso mu yandi. None ikibazo gihagaze nga kubera iki Mose tuvugana amaso mu yandi? None tutavuganya amaso mu yandi ngo ndamuha igicapo cuzuye azobarongora agiye he? Nico gituma bene da burya gukurikira uw'Imana yadushize imbere biradusaba kwizera guhambaye. Biradusaba kwizera guhambaye kubera ko tumukurikira tutabanje kubona ivyo abona, tumukurikira tutabanje kumva ivyo yumva. Hari igihe wavyumva akabura n'ingene bisigura, ariko abana bafise umutima uri mu muvyeyi iyo avuze ngo dushingura amahema baravuga atego turayashingura, kuko wewe ufise icyo Imana yakubwiye, natwe tumva icyo tubwira icyo Imana yavuganye na wewe dukurikira. Nico gutuma Paulo yabango munyigane, kuko nanje nigana ndega bene data. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Imana iravuga ati no mwakoze amakosa. Niho nabonye ijambo rihambaye hejuru y'andi majambo yose maze kubona muri Bibiliya, namwe muraza kuraba ngo ako kanya Imana ikivuga gutyo ngo irivumbura. Musoma ndazi ko apotre mu bantu maze kumva asoma Ancien Testament cyane, apotre arimo. Hari ahandi hantu ngo maze uburake bworo buraziriringira agira iki? Hari ahandi urabona irindi jambo kandi nta na hamwe muri Ancien Testament yose ubonera ijambo. Ariko kubera ko baba baje umusavyi ubi, kubera ko bamuryogeje, kubera ko bamuvuze nabi, uburake bw'Imana buramanuka ngo irivumbura. Urazi kwivumbura icyo arico? Kwivumbura nukuri kuravugana n'umuntu akagutera stress ukababara ukamubwira hey kacugene. Nico bita kwivumbura. Ntusubire guha agaciro ibyo ari karavuga, ntusubire gukonsa ibyo karavuga, hamuka mwiyambura ukagenda. Raba rero Imana mu cubahiro cayo hakoreje ngo irivumbura. Rero batsinkikeneye kubana namwe. Uburake bw'Imana buraziriringa. Ako kanya Miriam yaratonze imibembe, Arona acagira ubwenge acafukamira Mose aramubwira ngo papa twakoze ivy'ubupfu, ntuwemere ko uyu muntu amera nk'ikivutse mwami wanje, ntuduhora ico cako twagize ubupfu tugakora icaha, duza gatoya. Ndakwingiza yo kumera nk'ikivutse gihwereye kivuye mu nda ya nyina kiriko kirabora, duza gatoya. Nuko Mose atakambira Uhoraho Imana, ndakwinginze mukize, duza. Umviriza ivyo Imana yamubwiye, urabira ijambo. Uhoraho aramwishura ati iyaba se yamuciriye amate mu maso gusa, ntiyo maze iminsi 7 amaramara.
nibamwugarana inyuma yaho mushagaje amara iminsi 7 aheza abone kugaruka. Ndashaka mugerageze kuraba context y'iri jambo. Mbega Imana kwivuze ngo iyabase yaramuciriye amate mu maso. Mbega mwibaza ko ariko aravuga papa we biologique? Ntiyari karavuga papa we biologique kuko muri ugo rugendo papa we biologique ntiyari ahari. Ariko ariko aravuga ati iyo se Mose même si bavukana. Aha ndashaka kuvuga ikintu kiri très important. Même si Miriam yari mukuru wa Mose, Aaron akaba mukuru wa Mose, Imana yita Mose se wa Miriam kubera ko autorité ikuvura imyaka. Autorité ikuvura imyaka. Bantu murongowe mu ishengero ry'umugwa mukuru w'Imana nzima. Hari amakosa abantu benshi nabonye iyo hari abakozi b'Imana bitonda. Ugasanga uri umumama ufise imyaka 60, pasitori wafise imyaka 40, ukaca wipresenta imbere ngo mwana. Aya n'amakosa abantu benshi bakora. Mwana, urabizi ko ndakuvyara, urabizi ko ndakurusha imyaka. Ubwo n'ubuhemu buhebuje kuko muze mugerageze kuraba autorité ikuvura imyaka. Uzurabe mwibarabara umupolisi yambaye umwambaro w'igipolisi, nashaka bafise imyaka 23, yambaye yankofero y'igipolisi, afise ifirimbi y'igihugu, urujipe rugugwa imiliyoni 400 na sekuru batigeze bagura, ariko kubera ubushobozi n'ububasha yahawe n'igihugu arahagarara mwibarabara akarya karaga bizere ngo ugasanga wowe ufise inda igarukira ngaho, we nta niyafise, ariko ndugu yangu nuvuga ngo we mva imbere ndakwereka, upangura ibitense uhagarara ugaca uvuga ngo shefu na maki. Ni wahagaze kubera ko yakweretse guya iparitse, wahagaze kubera autorité. Wahagaze kubera autorité. Rero iyi Imana imaze kurobanura umuntu ikamugira umuvyeyi, ico kibanze yamuhaye gikuvura imyaka yose ihari. Arabubaha nk'abamuruta, ariko mwe mwategerezwa kumwubaha davantage, imyaka yanyu mukayibagira, mukibuka ko muri abana biwe mu muhamagaro. Baramubwira ngo iyo so yari kuzobera guci, iyo Mose yari kubimenya, iyo Mose yari kubimenya akamenya ko wamugiriye nabi, akavuga ijambo rimwe gusa mu mpisho, ibi bibaye n'ibyari kuba gutya, wari kuba deja umaze gupfa. Ariko erezmake Mose innocent ntavyo yigeze amenya, ni jewe namuburaniye ko ansenze akansaba imbabazi zawe, niba kugaranire iminsi ngahe uzoca ugaruka. Ariko iyo ari gucira amata, mes chers amis, ubuhemu bw'abantu benshi bubonekera kukungena inzira zabo zigenda ziriyugara. Ndasubiramo, ubuhemu bw'abantu benshi bubonekera kukungena inzira zabo zigenda ziriyugara. Bugerekana babwiza ukuri, abantu b'ishengero hari igihe abantu mu buzima bwabo usanga, kuko ibintu by'amashengero mu Burundi menshi agira, ugasanga bagira utugwi, kandi utotu ugasanga amufise amakoraniro 3, bagaca bagira ikoraniro rya 4 mu nzu y'umuntu runaka w'abantu bavyumva kumwe. Ugasanga motifu y'abantu benshi ihagaze ku bintu bibi bavuga abarongozi, bavuga umwungere, bavuga, iyo mvuze umwungere mwumve ko ari apotre wanyu kuko niwe muvyeyi w'irishenge, niwe mwungere w'irishenge. Bisabaga bene data, hamwe ugasanga utwo tuntu tugenda dukogwa, abantu benshi bakaca bihanagura bakoga mu maso, hama dimanche bakaza ati ntumwa y'Imana mumeze neza, turabasengera kandi ukomeza kubona ubuntu bw'Imana. Murundi nta makuru yifitiye, arabagumbira akabatura kumugisha, ariko kubera yuko ikibahana atariwe, ikibahana ari gihagarariye ubuzima bwiwe, mutangura kubona blocage kandi atajambo yatuye ribi. Mutangura kubona blocage atajambo yatuye ribi. Urashaka gutahura impamvu? Ndashaka tuje mu gitabo ca Luka 2, Luka igice ca 2 murongo wa 34, murongo wa 34. Simeon arabahezagira abwira nyina Mariya atumva uyu ni Yesu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa ikiri ngaho nyene. Raba, uyu ni Yesu aravutse,
bamuzanye kwa Simeyoni aje gukebwa kumusugira munani. Simeyoni aramwakira, sishaka gusubira inyuma. Simeyoni avugishwa ubuvugishwa bukomeye, abwira nyina arambwira ati uyu mugabo Yesu bivanye na onction iri ku buzima bwiwe ashiriweho kugira ngo benshi bagwe, ashiriweho kugira ngo benshi bavyuke. Iyo bavuze ngo bagwe, egari gupfutana, egari gupfa, murabitahura, egari gutakaza icyerekezo cy'ubuzima, egari guhomba. Ariko kandi ashiriweho kugira ngo benshi bavyuke, bazamuke, batere imbere, bavyare, baheke. Ni même onction. Onction iri kuri Yesu iprovoka urupfu, iprovoka gusubira inyuma, iprovoka guhomba, iprovoka amablocage. Même onction iri kuri Yesu iprovoka gushigwa hejuru, gutera imbere, kuzamuka, kubohoka. None ikibazo gihagaze nga nimba onction imwe iri ku muvyeyi, iri kuri naga, ishobora guprovoka guhomba, même onction igaprovoka kunguka. Mumva ikibazo gihagaze ku wasizwa amavuta cyangwa ikibazo gihagaze ku kungena umwitwarako? Ikibazo ntigihagaze ku mavuta ari ku buzima bwiwe, ikibazo gihagaze ku kungene witwara kuri ayo mavuta. Nico gutuma hari inzira abantu bakoresha mbi bakitwara nabi ku mavuta, ugasanga amavuta ariko arabahondagura kandi murundi atazi ko ariko barahondagurika, atabizi ko bariko barahondagurika. Ariko wewe uri mu uyu munsi, uramaze kuja mu murimo kari mu uyu munsi, ukavuga ati namaze gukangaza, ejo nzoza gushiramo imbuto, ukaje usanga hamaze kumeramo imikere n'amahwa. Ugiye kudandaza wunzi diri, ejo uzokwegeranya amafaranga, saa sita y'ijoro ugasanga message vya bindi nabivuyemo. Ikibazo nta vyazi, ariko onction iri ku buzima bwiwe, kubera ko hejuru ya onction hari Imana icungera onction. Bivanye n'ingene uyitwarako birashobora gukabura canke kugurura imiryango, bivanye n'ingene witwaye kuri onction. Hari igihe onction yugurura kaga, n'ikindi gihe onction yugurura iki. Shaka kumbwira ati no pasteur, uriko uravuga ibintu natahuye, it's okay, reka ndaguhe preuve. Shengiro ry'Imana, isi allonge nicometse hariya mu muyaga nkuba, si sawa? Mbega muri iyi allonge nicometsemo ventilateur, impiki, aho tivo itanga iki? Aha nyene ndahacometse piano impiki, hama ndahacometse pasi impiki, hama ndahacometse telefone bivyara iki? Chargeur. None ikibazo gihagaze nga iyi prise yahindutse, iri kirambi gihwanye nico nagize iki, nico na connexeko. Niko abantu b'Imana basizwe amavuta bameze. Même onction hari abayicomeka ku rudandazo rwabo rukazamuka, même onction hari abayicomeka ku bugumba bukavaho, même onction hari abayicomeka ko urugo rwabo rukuguruka, même onction hari abayicomeka ku rudandazo rwabo rukazamuka, akazi kabo kakaboneka, même onction hari abayicomeka ko bakaca bapfa. Bivana n'ingene witwara. Munyemere ndababwire kino kintu rero, se n'ukonkiri wanzobandanye ejo. Kuzigama, kumenya umuhamagaro bidufasha ibintu bitatu nyamukuru dutegereza kuzirikana. Number 1, bidufasha kuzirikana ibintu bitatu dutegereza kuzirikana. Icambere tumenye ico twahawe gukora n'uburimbi bwacu aho bugarukira. Kumenya ico twahawe gukora n'uburimbi bwacu aho bugira ikigabane data bugarukira. Urabitahura? Uburimbi bwacu bugarukira hehe? Waravutse muri iri yereko, Imana ikugirira neza ikugira umwana, imaze kugirira umwana utwaye umutima wa papa wawe, hama Imana irakwizigiye, ukoreye mu ruzabibu rwa papa wawe, ubaye umufashanya bikogwa kugira ngo musunike ashikiriye yereko Imana yamuhaye. Igihe utazi ico wahamagariwe, hama wubahiriza uburimbi bwacu, ntuheza ngo ubone umugisha mu buzima bwawe, ubona imibembe. Ndarigisigura mu minota umwe gusa. Igihe isandugu y'Imana yari ivuye mu banyamahanga barayinyaza ikaza, muravyibuka ko abari bemere guterura isandugu
barabahereze ntibari abantu bayivoivo. Ka gahungu kabanya ngo isandugu ngo inkangu igiye ngo iracurama ngo isandugu igiye gutemba kaca kagira iki? Kacaganda kuyisama. None amaze kuyisama vyakweri turabishije ubwenge bwa kimo. Ntiyarakoze igikorwa ciza. None yari igiye gutembagara. None ikibazo kiri ngaha, yari yarabisigiwe amavuta. Bisigura ngo icatumye apfa yarenganye uburimbi yashingiwe, Imana iciramwica kuko Imana nta santima ifise. Imana ifuhira uburimbi bwayo. Ni naco gituma utahure kino kintu, igihe cyose ushaka kuba amahoro mu muhamagaro w'Imana, zigama ihamagagwa ryawe, ariko ugumiza umuvyeyi wawe nka reference uhamagarira urabiramwo umuhamagaro. Igihe cyose uzokwicomora uzoba uri kurakorera hanze y'uburimbi, kandi ico gihe nibeza ngo bizana umugisha, bizana umuvumo. Jewe narabibonye bene da, nabonye abaririmvyi benshi bakome cyane, bafise ingabire, bafise amavuta, ariko kutamenya ko amavuta bafise ku buzima bwabo ari yabungere babo, bo badafise amavuta bakoresha. Umunsi umwe bakivumbura bakaja hanze, bamara kwicomora muri ayo mavuta kubera ko batamenye uburimbi, bakaca bazimangana. Hamukato usanga umunsi umwe barabaye abajageni n'abarasta, za ndirimbo gasanga basigaye bikwepera muzisi kuko bibaza ko nabaroriro, hama na ya mavuta yabaroriro akaca basesa, akavuga ati mwe ntitubazi, mwe tuza amavuta ya Apotre Keve. Isi kabwira ati twe ntitubazi, tuza amavuta y'umuvyeyi wawe, subirayo. Hamugatangura kugira isoni, none bizogenda gute? Azombona oya solution no kwihana ndugu yawe, kuko nico gituma gukorera Imana ni kimwe, ariko kuziga mu burimbi bwawe ni kintu gihambaye. Mana shima cyane gose kuziga mu burimbi. Ibi ntibifata abakozi b'Imana gusa, no, kuba Imana uyu munsi yemeye kuvukira muri rishengero, ntiyemera kuvukira muri Porte de Berbe. Hari impamvu, hari gituma. Ni naco gituma kuziga mu burimbi bwawe cyambere utegeza kuba umwana w'ibihe byose, kuko biriva ngo umukunzi akundana ibihe byose. Umujani yamatsindaje, ariko umwana we yamaha ibihe byose. Uburimbi, kumenya uburimbi. Erega icyatumye Adamu na Eva bapfa nukurenga uburimbi. Imana nta santima ifise, yarababwiye atumviriza, nimwashaka kuramba ibiri muri tongo byose muze mubijye ko mushaka, ariko igiti kimenyesha kibi n'iciza nimuze mukijyeko, kuko umunsi mwakiriye muzogira iki? Muzoba. None mwibaza ko Imana, hari aho wabonye Imana ijugumira Adamu agiye gufata ngo agiye kurya ku giti, haramona Imana ngo Imana naravuze kuvyubahiriza hari ingaruka izo, kutavyubahiriza hari ingaruka izo kubita ubuzima bwawe. Ibara ryaraguye, Imana ihari iremera ko ari ingaruka. Kubera iki? Yari ingaruka kubera ko yarenganye uburimbi. Asifiwe Yesu. Kubahiriza uburimbi ni ikintu cyambere kigaragaza ubwizigirwa bwo kuzigama umuhamagaro. Imana ishimwe cyane gose. Number 2, kubahiriza uburimbi bitegerezwa kuduha kwakira no kwemera no gushimagiza uw'Imana yaduhaye nk'isoko ikomokako umugisha wacu. Kwemera, kwakira no gushimagiza. Lomo gushimagiza sizingene ndebe kivuge mu Kirundi, ariko nico nyene, kubera ko Yesu yavuze ngo yo mpemu ni yaza azonshimagiza. Muyani majambo azomama louange, kuvuga neza. Iyo ndiko ndavuga malouange, ndiko ndavuga kwa adora, ndiko ndavuga kuvuga neza, kwa aprecia. Birataruka gabere da. Kuko umuntu yubarije uburimbi, number 1, arakira mu mutima wiwe uw'Imana yamuhaye. Asifiwe Yesu. Uw'Imana yamuha aho yavukiye, akamwemera, hama cya gatatu akamushimagiza, mu yandi majambo akamweprecia, akamuvuga neza. Iyo ushaka kubona umwana nyamwana ntiyigera hishase. Umwana nyamwana ntiyigera hishase, ariko dufise abana bavutse benshi bahisha basi. Mwana ugasanga avukiye ngaha, yavukiye ku birenge ngaha, arakura avamo ikintu, hama mu kanya gato ukaca usanga kuri profile yiwe na stati agashiramo umwe ntavuze kuko sinivyemereye kuvuga amazina ngaha y'abantu bose, ukaca usanga yashizemo umuntu wo muri Kongo canke mu Rwanda canke ahandi ngo papa respect. Wavyawe nabangahe? Papa respect. Waravutse umaze 5 mwishengero 7, bakwirukanyamo abazimu,
babomora ibicaniro by'iwanyu, nako gasura n'ingaruka y'amasengesho bagusengeye. Uhuye n'umuntu hirya y'ejo ngo papa ngo ndarokonesa amavuta ku buzima bwanjye, akambaro kibara. Ega abo nibo bana dufise. Twebwe abana baratugana kubera tuzi ibise by'abana. Tuzi ibise by'abana. Imiryango yacu yama iri open igihe cyose badushaka. Ariko ugasanga abana baciye ku ruhande, ugasanga baje gushingira naye ngo uraze kugira ngo mbone profete naka natanze amadolari 4,000 kugira ngo tuvugane. Ugasanga iwabo naka gakontre ntarakagura n'ukuri. Ibi vyakwa ni sinyi garagaza iki? Kutemera so wawe, kutemera umuvyeyi wawe. Usana babarundi yo baje mu gisagara bagakira amavunja, nyina aza kubera kutibutse no kumugurira ikanda mbiri, yazi baba nguyu n'umuntu azigama imirima yabi wacu, azigama imirima yabi wanyu. Kudashimagiza, kutakira, kutemera biratuma. Erega bene data, turashobora kubesha abantu ariko ntidushobora kubesha amavuta. Turashobora kubesha abantu ariko ntidushobora kubesha amavuta. Amavuta agenda aho bayakeneye, amavuta agenda aho bayarokonesa, amavuta agenda aho bayakira. Uzubirabe no mu muryango dufata akarorero, mu bana Imana yaguhaye, umwana yihuta kuza mu kanwa kawe ni wa mwana yushitse yayiruka kuza kugukura ibirata. Niyo usigaje ifana niwe ayinywa. Kubera iki? Kubera ko umubona kenshi, kubera ko akwama mu mutwe, kubera ko agaciro kiwe kaboneka no mu rurimi rwawe n'amasengesho yawe. Usanga tumbere ku buzima bw'ujya mwana. Ese coma mwese mugacika abana mu benefit y'amasengesho y'umuvyeyi wanyu, kubera yuko mukora ku mutima wiwe. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Ico ni ca kabiri, kurokonesa. Uwo niwo mugisha nzoberekejo watumye Elisa aronka ivy'umukozi wa mbere wa Eliya taronse. Igihe asigara imbere, umukozi wa mbere asigaye Berisheba hi Buyuda, ariko Elisa kubera ko yaramaze gushika umwana akarokonesa se, byatuma umugisha w'Imana uza ku buzima bwiwe. Ica gatatu cyo kuzirikana umuhamagaro, Mana ishimwe cyane gose. Cyo kuzirikana umuhamagaro niki? Uzotahura neza ko amavuta y'Imana azokuza ko gukoresha ibihambaye kubera ko wemeye gucika umwana mu bwimbiki. Mu muhamagaro uzotahura ko amavuta y'Imana azoza ku buzima bw'iwawe agukoresha ibihambaye kubera ko wemeye gucika umwana mu bwimbiki. Kubera iki? Amavuta niragi ry'abana, si impembo y'abakozi. Amavuta niragi ry'abana, si impembo y'abakozi. Ni naco gituma reka ndababwiza ukuri, uravye Esau na Yakobo, kubera ikimana yemeye ko Yakobo aronka umugisha kandi Esau yari imfura ntiyawuronka. Raba karaktere z'aba bantu babiri ni uza kubona ko Imana itibesha. Bibiri tubwira ko Esau yari umuhigi, akazi ko ubuhigi nako kuva mu muryango ukaja kuyerera kure, ego canke oya. Kubera kuyerera kure yaramaze kurongora abadamu babiri b'abanyamahanga, mu yani majambo yaramaze kwideconnecta mu karanga mutima ku muryango. Carazira ko barongora abanyamahanga kazi, ariko yaramaze kurongora babiri batunuza umutima wa nyina. Yayerera ngo ariko Yakobo yaba mu mahema. None ikibazo kiri ngaho, wowe uri Imana, wowe umugisha umuntu azowuyererana mu banyamahanga canke wowe umugisha umuntu azowuzana mu mahema? Amavuta ashoboza ingabire gukorera mu mahema. Haleluya, haleluya, haleluya. Amavuta ashoboza umugisha gukorera mu mahema. Hari abantu iyo bahezagiwe, ishengero riba rihezagiwe. Iyo baronse amafaranga bagahamagara tugiye kuba ku rusengero, abantu usanga bariko baratwenga ati yo n'umugisha Imana yampaye ikawumpera mu ishengero ikampezagira, jewe nzozana sheke 50,000. Kubera iki? Baraza aho umugisha wamuka, niba usanzagiza bawugarukana mu mahema. Imana iduhezagira ngo tuzane umugisha mu mahema. Imana yemera ko Yakobo aronka umugisha, Esau akawutakaza kubera ko Esau yari kuwutwara mu banyamahanga, ariko Yakobo yawuzanye mu mahema. Yawuzana mu mahema. Ikibazo kiri ngaha rero, uruwo mu mahema ngo uronka amavuta akoresha ubuzima bw'iwawe cyangwa uruwo hanze y'amahema? Erega hari abantu baba mu mahema ivyumviro byabo biri hanze y'amahema.
reka ndabatera inkuru bene data amace ndangiza cye mu bintu byambabaje ngitangura ishengero nigeze kugira umukiriso yaje mu ishengero irembo ry'intama reka butura simple sans prix Imana imugirira ubuntu iramuzamura hama turi ku rugezo ndugu yangu n'imiryango y'ibihumbi 400 yatunaniye gushiraho tugaza amakamba kugira ngo kame abantu ntibaze kuhakinira ariko nkaza numva intahe z'abantu banzanira ngo yangu ufise umukristo w'igitangaza ngo urazi ko yaje kutugendera agatanga miliyoni 2 urazi ko yaje kutugendera agatanga miliyoni 6 iwacu n'ibihumbi 100 yigeze kwicara hanje arambwira ngo mzee ngo siwe Mungu alitaga ngo siwe Imana yahamagaye ngo pambana paka kieleweke si wote tuone kama Mungu alikuita. Ndabivuga mu Kirundi uko nyene atumva gwana kigabo bisobanuke kugeza umunsi tuzobona ibeko kugeza umunsi tuzobona ko Imana yaguhamagaye ku ruhande miliyoni zingaye mu yane majambo ari mu mahema ivyumviro vye biri hehe hanze ari mu mahema ivyumviro biri hehe hanze hamugasanga hanze indani hari struggle kandi Imana ntiyaguhezagiye ngo mugisha usanzagize hanze yaguhezagiye ngo uzane mu mahema hanze tukumva amakuru ariko mwishengero hari abantu benshi mu ministere yo hanze bakayangana cyane ariko mwishengero nibo barorerezi bambere usanga guko sinzi ko murabona bene data barorerezi murazi cyarico abafana basi muramaze kubona barorerezi mu mipira nibo bagira induru nyinshi cyane gose nibo bagira induru nyinshi cyane uza gusanga umuntu afashe umupira yashaka kukubita gahusha ngo yangu iyo ari kubari jewe nari kugira gutya gori ndugu yangu iyo ni mwe mu burorerezi kuko icambere we nta mupira wize ariko we yarawize yahushije ushaka kumenya ibanga injira mu gikogwa uzobona bari mu gikogwa yo bagowe ariko ni washaka kugumura umurorerezi uzoga umuhinyura baririmbyi bacu barafise kuno baririmba wapi ntibinjira deep none ngo twinjize deep ndugu yangu aba protokole biwacu barafise kuno gusaba guma bayerera bapita ntibabone n'umuntu ndugu yangu ingo baguhe baje ya protokole we nutapita incuri jana uzocungaya kubera ko bariko barapita n'uburambe bafise ariko wewe abarorerezi bafise ivyumviro biri hanze abandi nabo gasanga bafise mentalite zo kuzana ivy'ahandi apotre urabizi twaje imbere ntibavuga ngo haraberewe hari amashengeraho hanze harabe ndugu yangu uyajamo sangapi uyazi kuva ryari ko tukubona ngaha erega umwana nuko pyigicapo yabonye ciza akavuga ngo iki cobera iwacu kweri akacavuga apotre dukoza akakantu ngaha nkazana amafaranga tukagashira harya ubona bitobera kubera iki yasumye akantu hanze anezerewe kukabona iwabo akumva umenga nishema ubwizigigwa bwo kumenya ko amavuta atari impembo y'abakozi ariko ari iragi ry'abana ivyo bikagushikana ku rugezo rwo gushobora kuba uwo mu mahema mvuge ngo Imana iguhe umugisha tuzosubira ejo karibu apotre